hari ku mugoroba w'ijoro rya 10 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 aba astronauts bari barungitswe muri mission ya Artemis ya kabiri bashika ku isi bururukiye mwibahari ya Pacifique nkuko byari byateguwe. Ariko rero kugeza n'uyu munota hari abataremera ko kiremwa muntu gishobora kuva ku mubumbe w'isi kigatembera ku yundi mubumbe. Hari abatemera ko miso zabanjirije Artemis no kuvuga Apollo na cyane cyane Apollo 11 zishoboka. Ariko hari umugabo arara dasinziriye kugira yemeza aba bose bafise amakenga. Wabona ko kiremwa muntu kitabohewe ngaha ku mubumbe w'isi ahubwo gifise ububasha n'uburenganzira bwo gushinga icumu ku yindi mibumbe iri kure cyane y'uwi wacu. Indoto ziwe nuko gutembera mu kirere cyane ku yindi mibumbe bitazohora bikorwa n'abastronauts banaza canke abandi mu bigo by'ubushakashatsi bikomeye ku isi, ahubwo yifuza ko umuntu wese wo kuri iyi si azoshobora umunsi umwe kwipakiza akaza gutembera nko ku kwezi akifotoza amafoto canke akigira ku yundi mubumbe nko kuri Mars hanyuma kigarukira ku mubumbe w'isi. Benshi bamwise umusazi bamwita robo, ariko abemeza ati je ndikiremwa muntu sindi robo nkuko muvyibaza. Uyu ni Elon Musk, umugabo afise ubwonko butandukanye n'ubwa benshi ngaha ku isi kubera ko yiyumvira akongera agakora ibiboneka ko bidashoboka mu bushobozi bw'ikiremwa muntu. Uyu mugabo ni nawe afise amafaranga menshi ku isi agera ku miliyaridi amajana 8 z'amadolari y'abanyamerika. Yashinze ama entreprise menshi uhereye kuri Zip ya kabiri, PayPal, agira uruhare rukomeye mu ishingwa rya OpenAI, entreprise yakoze ChatGPT. Yashinze kandi SolarCity, ashinga The Boring Company, Neuralink, ashinga Tesla, uruganda rwamamaye mu gukora amamodoka n'amabateri akoresha umuyaga nkuba. Yashinze kandi SpaceX, ikigo ciyemeje gushikana ikiremwa muntu ku yindi mibumbe. Ninde mu byukuri Elon Musk? Ni gute umwana yavukiye muri Afrika ashobora gukora ibintu nk'ibi ibisa n'ibidashoboka mu bwenge bw'abatari bake? Muri video ndagushikiriza amateka y'urugendo rwa Elon Musk kuva Pretoria muri Afrika y'Epfo gushika Silicon Valley, the Global Center for Technology and Innovation. Urugendo rwa Elon Musk rutangura ku munsi wa 28 ruheshi umwaka w'igihumbi 1971 Pretoria muri Afrika y'Epfo. Yavutse kuri nyina May Hardman yakomoka muri Canada, na se wiwe Elon Musk umunyafrika y'Epfo yari umu engineer akora amamodoka. Kwishura Elon Musk yari umwana atekereje cyane kandi afise ubwoba bwinshi, ariko yari afise impano yo gusoma ibitabo kubera ko aha niho yabonera ubuhungiro kuko atari afise abandi bana bakina canke bateramana kiretse avuye ku ishuri agakina na bene wabo Kimber hamwe na mushikiwe Oscar. Abo bana batatu Elon, Kimber na Oscar bakuriye mu rukundo no mu bufatanye gushika mu mwaka w'igihumbi 1980 aho abavyeyi babo bahukanye. Kimber na Oscar bajanye na mama wabo, nayo Elon Musk ahitamo kwigumanira nase. Ariko guhitamo kugumana nase yaravyicujije mu nyuma ayo yahaboneye ntagira ukwangana. Uyu mwana Elon Musk yarakubitwa agaturubikwa bimwe bidasanzwe. Ibi rero byatumye agira icipfuzo cyo kuva muri Afrika y'Epfo akumva ashaka kuja kure hashoboka. Igihe kimwe bari kumwe na siwe muri supermarché, Elon Musk hari ikintu yabonye kiramutangaza. Iyi yari ordinateur. Mwibuke ico gihe hari mu myaka y'igihumbi 1980 hari mu ntango z'impinduka mu bijanye na technology. Elon Musk yabwiye se wiwe ati papa shaka ngurire kijya kintu. Se wiwe ntiyabitahura ukuntu umwana w'imyaka 10 ashobora gushaka ordinateur. Ico gihe kandi ordinateur cyari igikoresho kigoye gukoresha, yari nini kandi byasaba kubuza ibijanye n'amakode kugira igire ikigufashije. Ku myaka 16 Elon Musk yagize icyumviro cyo kuja muri Amerika, yumva ko Afrika y'Epfo atari kibanza kimubereye. Ariko imbere yuko indoto zo kuja muri Amerika zibukuri yagiye muri Canada. Mwibuke ko nyina wiwe yari umunyakanadakazi. Ico gihe hari hanahejeje gusohoka itegeko ko abana bose bakomoka ku muvyeyi w'umunyakanadakazi bashobora guhabwa ubwene gihugu. Elon yaciye afatirana ya mahigwe maze mu mwaka w'igihumbi 1988 abatanguye ubundi buzima hanze ya Afrika, hari Montreal mu gihugu ca Canada.
muri Canada yakoze utujob tubayabaye aronka uduhera duke maze nyuma y'umwaka umwe afata ingingo yo gusubira mu ishuri yimuka ava Montreal aje Kingston muri Queen's University. Aha yaheze imyaka 3 ariko avanga no gukora utundi tuzi mu bijanye na informatique kugira aronka udufaranga two kwibeshaho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 Elon Musk yavuye muri Canada aja muri kaminuza Pennsylvania kwiga ibijanye na physique na economy. Ico gihe ubuzima bwiwe bwari bwarahindutse, ntiyarakira umuntu atinya canke ngo agume yigunze, yarafise n'abandi bagenzi. Inyuma y'imyaka 3 ari muri kaminuza ya Pennsylvania yaronse bourse ya doctorat muri physique énergétique muri kaminuza y'igihangange ku Stanford University aha ni muri San Francisco. Ariko igitangaje hano Elon Musk yahamaze imisi 2 gusa. Yabonye ko doctorat ari urugendo rurerure guhava runamukerereza mu gushitsa indoto ziwe zo kwigarurira isakoresheje internet. Ntivyatevye yagize icyumviro gikomeye kurema platform ihuza ama entreprise akoresheje internet. Ico gihe cari icyumviro ciza ariko ikibazo nta mafaranga yari afise. Yatelefonye Queens muri Canada umugenzi wa kera maze amubwira umugambi amubaza akatushiramo amafaranga bagatangura guhindura isi. Uyu nawe yaramwumvise ashiramo miliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika baca bashinga entreprise bita Zip kabiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 Zip yari yateye imbere mbere hari entreprise mu bijanye na informatique yaciye yigura miliyoni amajana 310 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko mwibuke ko umutahe munini wari wa mugenzi wiwe w'umunyakanada Elon Musk yaronse miliyoni 15 gusa. Ico gihe yari umutunzi ariko ntiyaguze amamodoka zimvye canke ngo aje kuryoherwa mu bigwa vya Hawaii n'abandi bakobwa beza, ahubwo yafashe amahera yose ayashora mu yindi projet. Elon Musk yagize ikindi cyumviro gushinga banke ariko itandukanye n'izindi kuko yoyo yakorera kuri internet. X.com yari hejeje kuvuka, yari yarumvise ikindi kintu kimeze nk'iyo banke yiwe gikoresha internet ariko karakantu kataramenyekana kitwa PayPal. Aho iyo PayPal yakorera naho hari Palo Alto muri Silicon Valley hafi ya X.com ya Elon Musk. Igihe kimwe Elon Musk yafasha akayira aja kuhatembera asanga n'abahungu 3 bakunda cyane vya informatique, asaba bano bahungu ko bamusigurira uko ivyo bintu bikora. Baramubwira. Elon Musk yarabishimye ndetse ashiramwe amafaranga maze biyemeza guteza imbere PayPal. Mu mwaka umwe gusa PayPal yari yateye imbere ikoreshwa muri Amerika yose. Elon Musk yari yabonye ko biri gukora neza maze acafatanya X.com na PayPal kibi kintu kimwe. Mu kwezi kwa Ruhuhuma umwaka w'2001 Elon Musk yari umuyobozi wa PayPal. Ibintu byari bitangiye kuryoha kuri we. Mbere mu mwaka w'2002 acagira ubugeni na Justin Wilson bari barahuye ku ishuri. Mu kwezi kwa Gitugutu umwaka w'2002 entreprise eBay yaguze PayPal kuko yabo kangana n'amafaranga angana no muri yaridi ni miliyoni amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika. Kubera ko harimo n'abandi bari bashizemwe amafaranga yabo, Elon Musk yaronse miliyoni 175. Ariko ubuzima ntibwama buryoshe. Muri uwo mwaka nyene Nevada Alexander umuhungu wiwe w'imfura yitavye Imana azize ingwara y'umutima. Mu mwaka w'2002 Elon Musk yagize icyumviro cahindiye ubuzima bwiwe. Yabonye ko nazifise ikibazo. Ego barakoze ibintu byinshi baja ku kwezi, ariko kuri Elon Musk hari ikintu cabura. Yiyemeje gukora ikintu gishasha atanumwe ku isi yari yariyumviriye ko cyoshoboka. Yashinze entreprise SpaceX kuva kera kiri muto muri Afrika y'Epfo. Yari afise indoto zo kuja ku mubumbe wa Mars, umubumbe utukura, umubumbe ugira kanuvuye kuzuba. Mwibaza ngo naha hafi ni ku birometero birenga miliyoni 139 uvuye ngaha ku isi wacu. Ibaza umwana Elon Musk yicaye mu ishuri, mwarimu ari karigisha, ariko wewe ivyumviro vyiwe byibereye ku mubumbe wa Mars. Ni yarasanzwe na gato. Yari afise intumbero ko SpaceX izotegereza kuba projet izokora ibitangaza nazidashoboye gukora. Hamwe na SpaceX Elon Musk yaratanguye urugendo rwo guhindura isi ubutagisubira inyuma. Ariko amagi yiwe yose ntiyayabitse mu kivumvu kimwe. Yafashe amahera yari yacagutse kuri SpaceX ayashira mu yindi entreprise ikora amamodoka akoresha umuyaga nkuba Tesla. Yabona ko imodoka zikoresha umuyaga nkuba zifise kazoza amaze ashiramo miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Mu mwaka w'2004 inkuru nziza yatashe muhiriwe hamwe na Justine umugore wiwe
bibarutse amahasa Grefine na Xavier. Inyuma y'imyaka 4 mu mwaka wa 2008 yongeye kwibaruka, ariko ico gihe ntiyibarutse abana babiri ahubwo bavyaye abahungu batatu. Muri uwo mwaka nyene wa 2008 igihuhusi cyakubise ubutunzi bwa Amerika ndetse no kwisi yose, nico bise crise économique de 2008. Iki gihuhusi nticasigaje Elon Musk na entreprise yiwe, nawe yarabihombeyemwo, yari yugaranye kuburyo adashaka kubona n'umuntu numwe, ndetse bimuviramo kwahukana n'umugore we Justine bari bamaranye imyaka 8. Yaba Tesla wapi byaranse, SpaceX naho biranka, ikigenda zirucwe Falcon 1 zari esheke gusa, carungitswe mu kirere inshuro zitatu zose biranka, akomeza guhomba, amahera arabura burundu. Muri aka gahinda yigiriye inama ati reka ngerageze ijyanyuma. Yarungitse mu kirere Falcon 1 ku nshuro ya 4, ariko kuri iyo nshuro ntiyabaye esheke. Irungikwa rya Falcon mu kirere ryarakunze. Wari umunezero udasanzwe kuri Elon Musk. Inyuma y'imisi ya gahinda, Falcon kimara kuguruka, hari uwamuhamagaye kuri telefone. Mu kigo cy'ubushakashatsi NASA bari bahejeje kumuhamagara, maze bamwumvisha ko bategereza gukorana, ndetse bamwemerera kontra y'umuriyaridi n'igice w'amadolari y'abanyamerika. Iyo telefone ntazopfa yibagiye, kubera ko niyo yamufashije gukiza SpaceX na entreprise yiwe Tesla yari mu ruhombo ruteye ubwoba, maze ashiramwe amahera menshi. Yakoze model nshasha, Tesla Model S, yo yari izimbutse kandi ari nziza cyane kurusha ya mbere. Mu mwaka wa 2012 yabaye mu bantu bakomeye ngaha ku isi, ndetse magazine Forbes yavuga ko afite amafaranga agera ku miliyari 2 z'amadolari y'abanyamerika, kubera ko Tesla yari yinjiye muri bourse, bituma amafaranga yisukiranya buri munota. Nubwo byose byasa naho byaciyemwo, ntiyaryamye ngo reka nduhuke nahejeje, ahubwo yagumye ashaka. Mu mwaka wa 2015 yagiye mu bijanye n'ubwenge bw'ubukorano, intelligence artificielle. Yagiye hamwe n'abandi ba engineer bashinga ikigo OpenAI, ikigo cyakoze ubwenge bw'ubukorano muzi nka ChatGPT. Mu mwaka wa 2016 ubutunzi bwa Elon Musk bwari bumaze gushikira miliyari 15 z'amadolari y'abanyamerika. Yakomeje ubushakashatsi ndetse ashinga n'izindi entreprise nka Neuralink, entreprise itavuzwe neza kubera ko yari yo gushira utwuma mu bwonko bw'umuntu. Ibi tuzobigarukako. Mu mwaka wa 2020 yagira 8 mu bantu batunze ku isi n'amafaranga agera ku miliyari 72 z'amadolari y'abanyamerika. Mu mwaka wa 2021 byatangaje ku mugaragaro ko abaye umuntu wa mbere afise amafaranga menshi ku isi. Hano yari akwije amafaranga agera ku miliyari 190 z'amadolari y'abanyamerika. Akibona iyo nkuru ivuga ko yabaye umuntu wa mbere ku isi atunze, komanteri yiwe yatangaje abantu benshi. Kuri Twitter yanditse ati c'est bizarre, reka dusubire mu kazi basha. Kwigenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka wa 2022 Elon Musk yaguze urubuga rwa Twitter. Yavuga ko ashaka ko abantu bagira liberté d'expression. Mwibuke ko mugenzi we Donald Trump konte yiwe yaheruka guhagarikwa ku butegetsi bwa Donald Trump. Elon Musk yagize amabanga akomeye muri politike, ariko ntiyabitevyemwo, yarabihevye yisubirira mu entreprise yiwe. Uno munsi Elon Musk aracari wa mbere mu bantu bafise amafaranga menshi ku isi, aho bivugwa ko afise amafaranga agera ku miliyari 800 y'amadolari y'abanyamerika. Ni gushika hehe uyu mugabo azotugeza? Ubwo indoto ziwe zo kugeza ikiremwa muntu ku mubumbe wa Mars azozishikako? Wakoze kubana nanje muri iyi video, nyandikira muri commentaire niba ufise iciyumviro. Sangiza iyi video abagenzi bawe, kandi wibuke gufyonda like, subscribe canke follow.